mwari muzi impamvu ndimo ndabatwengeshaje jene nawe uwe umengo nagakobwa tayari byabaye chaki hali ya kuri ndabagejeje ni kwadiko nkuko mubizi wabonye ko rushingereye aho kwegereza aho ugashikira ngo yakumarukika bazi tugende kuheruka kuzanga kuri sare muzanana muri ville kirisho kibumba位置。Ngiriyo. Satu foto yang nak tu. Soko ni sura zamaze gushapuka akutoka kule yego wewe ndio mvuga ngo tuje gupfa ndahombye harimo abambaye impeta Mana ipo wewe gato.
cyane kubera amashyi abantu basubiza kukaja mu kuvuga aba bahungu n'abakobwa na cyane cyane aciyobera atwariza abashyitsi abarimo zaratuzwe aho mu muryango iwacu iyo umwaka uri kurahera turakorana tukiyigura kugira turabe ibyo umwaka wagenze none rero nk'uko mubibona nibyo twarimo kuri uyu munsi ndetse tuberaheza n'ibyo twatanguye niho rero twaza tubona abashyitsi baza bagana irembo nk'uko rero twabihereshejwe twagiye tubanza guhagarika ibyo twarimo kugira ngo twanze twakire abashyitsi kandi rero muri isanze naho umuryango wacu mushike muruhuke abazimani hanyuma mwahengera atuguta kazini muraheza mubandanye urugendo cyane niba hari irindi jambo ribagenza baheze muri rishikiriza tugerekereza urakoze cyane itama ariko kandi baje guterana natwe mu guhereza umwaka kugira ngo urakoze cyane ikaze muduhaye mu rugo nk'uko mubivuze muraduhumurije ko tuje hano dusanga umuryango ukoranye ihumure ridasanzwe kumbure ijambo tuzagushikiriza kubera ko bihuriranye n'umuryango uhari biraza kwakirwa hamba ikindi kigira kabiri nagira mbere ko mbandanya nashimira ikaze ariko kandi ni ngombwa yuko mutumenya abo turimo haba twebwe twaje n'umuryango wagutse wangiriye Damien waje kuba mu ntara ya Butanyerera hama komine Tangara Musozi Musenyi rero mwatubwiye yuko nyuma yo kutuvuna inyota no kutwoza ibirenge ati nitwumva turuhutse bati murakomeza urugendo rero nagira mvuge ko twaje muri kino kibanza tuzi aho tuje ko twari tuzi aho tuje tubashikirize n'ijambo ryatumye tunyiganza uno mubungu tugana hano muri uru rugo rero ijambo siri twari tumaze igihe dufise umuhungu wacu twari tumuza n'umuntu anezi yama arangwa n'umunezero ariko muri iyo minsi ndasa n'ibyahindutse murabona ko aguma yinjiriwe rero tukaba tumubaza ati mbega n'ibiki rero mu nyuma niho yahavuye aduhishuka impamvu yahindutse impamvu ariko ashira rero byatumye kutubwira iyo mpamvu byatumye umuryango twiyumvira kuza hano kugira ngo dushobore gufasha uno muhungu wacu rero icyatumye tuza hano nuko umuhungu wacu yatumenyesheje ko muri uru rugo yahashimye umugeni ataravuga ati babyeyi muze mumfashe mu ntera iteka mwegere ujya muryango hama mumusabire rero bajyango twaje
tuje gusaba umugeni. Rero mudukundiye udusabishe hama natwe tubone ko umuhungu wacu ashobora kuba muri wa munezero yari amaze igihe utamuranga kandi karagaraga kiwe. Murakoze. Navuze yuko mwaje mugana mu ntara ya Butanyerera muri komine Tangara umusozi wa Musenyi. Ego ngaho ntibihenze, mugabo hari ijambo numvise muvuga yuko mwaje muje kurondera umugeni ngaha muri runo rugo. Ukuri ubona nisigaranye imperuka kumutanga gira rero yaba mwambutse ngaha abandi baherutse kumujyana wasigaranye nawe umunyeshuri raze naho mu mategeko ya leta yuko ibyo atabitwemerera. Rero sinzigira murabira ahandi. Murakoze. Ijambo rije gushikiriza kandi ku mutumba wa Musenyi nk'uko muvuze turi irembo, amarembo menshi yari yuguruye, ariko kandi irembo twatumbereye n'ibi bisobanura ko tukibwirwa ano makuru y'uno mwigeme cyangwa ino nkumi iri hano n'umukobwa ari hano muri uru rugo, natwe twabashije gukanguka turiyumvira mbega icyo amategeko avuga n'iki. Twarahumurijwe n'umuhungu wacu, ntimugire ubwoba bw'imyaka, ntimugire ubwoba bw'amashuri, kuko wewe ivyoza nk'inzitizi kuri we. Rero ntama ko twaje gusaba ubumwe mu rugo rwawe, kandi amakuru dufise aratwemeza ko uwo mwana ahari, umukobwa ahari. Rero naco gituma wabonye ko byadufasha, kandi twabonye dutohoza tuvuga tuko nibo tubwira ko yagiye kurima cyane, ntari hafi yagiye mu mahanga. Uhereye mu gatondo hariho abantu baguma mugendanira n'ubu amakuru turonse urazi ko babyoroheje, uza kuba wicaye ngaho mesaje akamanuka bareje kumbwira bari ngaha hafi. Rero nkundira musabishe uzokoze. Murakoze. Ego murakoze yuko umuhungu wanyu yabahumurije yuko umara atakiri umunyeshuri. Ngabo je ntabwo nkeneye kuza naho muvuze ko aha hafi, barazi yuko n'umwaka w'ishuri utarahera. Kumva rero ari inzarama irandiyoba akiri umunyeshuri. Sinzi rero namba musanzwe muhuzi, hari igihe usanga ari uwo kwa mwene wacu ngo tubarira uwo ari we kumbure tukabaza twumva yuko yoba ari umubanyi. Murakoze. Murakoze cyane. Ntabwo guhumurizwa nuko muratubwira ati je ndabishije amaso ubwo ntaho ndiko ndabona, ariko muciye mutera intambwe ngo niba ari uwo kumubaye mutubwire. Rero nagira ndakushyire ayo mazinda uvuga ati si uw'umubanyi ahubwo n'umwana ko
two muri runo rugo. Rero mwatubwiye ati niba bikunda ati mutubwire n'akazina. Rero twakunze twumva yuko bitaryoshe cyangwa atari byiza ko tuvuga umukazana mwizina, ariko niba bihagarara turakirenga. Hama ikindi rya jambo nyene ni uko tubarira dusaba atariho, ariho naho ubona ko dushaje mu ufise ukabatondeka hano ndazi ko dutomboramo. Rero mumundire munsabishe muzomukoze. Bagumye baza mbere akakole uyu mugeni bariko barabaza nkaho ariho. Bambwiye yuko ari uheruka kumara kaminuza, nohoze neza rero usanga umengo amategeko ku ngore arabimwemerera. Ngaho rero mbere yuko tubandanya twihanga baravuga ngo aho bamwe babira Mutama urabona umengo tunganya ubuhanza. Sinzi yuko abagore nk'ubabira inka ukaba ugishobora kwiyagera. None rero tuba byiza ko wavuze yuko ari n'uwo mwazananye kumbure yoba amuzi mumutweretse kugira tuhava dusanga twahaye inka utoshobora kuyorora. Sabe abo twagendanye bamufashe dukomera amashyi y'umushinga ntahe, kuko arahumurije umutima wacu avuga ati uwo muri ko murasaba hano ariho. Ariko acagira amakenga ati mbega uwo turiko turayaga kumenga turangana, mbega ntibo ariko arisabira. Rero nari navyiyumviriye ko ico kibazo gishobora kuza kigatuma dusubira inyuma, mukadutuma kuzozana umwungere azoshobora kuragira iyo nka. Rero twagendanye kandi reka ndagusaba ahari abyaguruke hamwe n'abagendanyi bari kumwe bashogomange bashike mu kibanza. Hama nibamara gushika ndaheza ngaruke banari ijambo. Murakoze.
iyo nka kandi amaso atwereka turabona yuko birashoboka bagize amakenga mbega uwo mwongerwa ntiyoba mugaye. Rero twirageje kuraba ubumuga bugaragarisha amaso nta buhari kandi ndetse nubwo mu mutwe ntabwo, kuko ivyete bivyerekana biriho. Naco gituma rero namushikanye, rero ndizera ko amakenga yoba yashize. Rero muduhumurize, mudusabishe, hama tubandanye turyoherwa ko muri kino kibanza twumvise ijambo ryatumye tunyiganza kuno mubumbu. Murakoze. Wishobora naheza nze kubaza abajyango twumve ko bikunda. Murakoze. baragushikiriye. Murakoze cyane. Rero hariya mu ishyamba rya Ruvubu hariho urugendo. Rero bari bibutse, rero barashoboye kunyaruka. Rero munyakirire ino sobanwa cyangwa kino cyuhiro, hama muheze mushitse cyangwa mwakirane ubwo neza igisabo twabatuye, hama natwe tubandanye twigirana namwe umunezero wari musanzwe murimo. Reka saba ababyeyi bashikiriza abandi babyeyi. Fotografi ifatira neza iyo foto, ifatira neza. Ni nziza.
dukanura ko ishikango wazanye ikwiye none rero ubundi bikigoye naho yokora ku gatelefone akamesaje aho gashikira naheza nakubwire ko twasanze bimeze neza hanyuma duce tubandanya. nk'uko yakiriye iryo sobanwa ndetse n'icyubahiro rero mu nkumire ushimisha umutima wanje igisabo twagatuye ndetse kironke inyishu iza ihumiriza iwacu umutima uzoba mukozi. mahoro cyane. twatumye basanze bimeze neza ariko rero nababwiye yuko ndiko ndasaza ko mwarinze bubaha mu rugo murabasavyi nta kibuza tutabagabira n'abandi twaba tubagabira ariko rero nagira ntume uhora akurikirana ibikorwa bye ngaha agenda barabire ubwigire bari ngaha kuko njye sinkibasha kubatandukanya kuko twebwe mu muryango wacu tugize umuryango umwe w'urukundo abo kwa mwene wacu abo kwa data wacu bose turaterana sinokibasha rero kugira ntume barabakurikiranira hafi agenda bazane bose hanyuma wa musore wanyu aheze yirabire nk'uwo yagomwe kugira ngo n'ababanyi bagende bamubonye ejo sinzohave ndamugaba kabiri nave nitwa umubeshi. Murakoze.
Bye.
fotografi ifatira neza iyo foto ifatira neza nziza yakiriye iryo sobanwa ndetse n'icyubahiro rero muhumure bishimisha umutima wanje igitabo igisabo twagatuye ndetse kironke inyishu iza ihumuriza iwacu umutima uzoba mukoze natumye kuraba ubwifuzo tuzo dukanura ko ishikamo wazanye ikwiye none rero ubundi bikigoye aho yokora ku gatelefone akamesaje aho gashikira aheza bakubwire ko twasanze bimeze neza hanyuma duce tubandanya mahoro cyane. intumwa twatumye basanze bimeze neza ariko rero ababyeyi uko ndiko nasaza mwarinze gufata mu rugo muri abasabyi nta kibuza tutabagabira n'abandi twaba tubagabira ariko rero ndagira ntume wohora akurikirana ibikorwa byo ngaha agenda barabire mu bigeme bari ngaha kuko njye sinkibasha kubatandukanya kuko twebwe mu muryango iwacu tugize umuryango umwe w'urukundo abo kwa mwene wacu abo kwa data wacu bose turaterana sinokibasha rero kugira ntume barabakurikiranira hafi
agenda bazane bose, hanyuma wa musore wanyu aheze yirabire mubo yakumwe kugira ngo n'ababanyi bagende bamubonye. Ejo sinzohave ndavuga wa kabiri apene tumuheshe murakoze. Why
Thank you.
icyo kimara rero ntabyaguruke ahari hama ashobore kwishura kino kibazo. Ikibazo kivuga kiti umukobwa wahisemo gutuma umuryango duhaguruka kugira ngo tugusabire ko twebwe turakuze ntitukibona cyane ubwo umwegereye urashobora kutwemeza mbega ubona ari we? Igome niwe ijana ku ijana. Ijana ku ijana urashobora gukomeza. wabyiyumviye yuko atangika none rero imbere yuko tubandanya nagira sabe abari ku buhinga hariya bariko baradufasha kugira icyo twihereza babanze baduhe inzimano dusome dusubire. Numvise yuko n'utaravuze akanyamuneza ngira uruhoho arasoma bimanuka ko yarinze atwemerera ko ari ijana ku ijana. Niba murabire ndetse na twebwe tumufashe dusome urukanwa hanyuma nitwaruhimba turahita tubandanye. Yesu nashimwe. Rero turashima Imana yo mu ijuru iyo itumye ibi bikunda, tugashimira n'uwo tubandanya tuyaga twashoboye gukuraho icyari ku mutima kirururutse. Ahandi twamira amate ntamanuke, twamira n'ikinyobwa mwaduterekeye bikanga, ariko ubu nagera kugira kurunda n'abakurikirana amajambo mwagiye muvuga rukuru umushinga ntahe mwiza. Hari amajambo ngenda ubikora tutarinze no kuvuga, rero turanje ntitwihuta, rero tukunwe hama dutere yarenga ibisigaye nitwabona duhimbye, nitwabona ati turi burare turarara, nitwabona ko turabagenda turabasezera. Rero muduterekere tunwe, ese muvuga n'ibindi tunwe ibindi byo mwera tanyamurika muri mwebwe. Rero tubandanye duhimbaza uno munezero, kuko umunezero Imana itanga cyangwa umugisha Imana itanga ntabwo ubanga n'umubabaro. Rero turacara abanyu mutwakire turyoherane. Murakoze.
nababona ntibajyariye nababona bajya bagomba kuba bari muri kamera dushima Imana utama agomba babashikiriza kuki aho twahereye twebwe ngaha mu muryango turubaha Imana tukubaha n'amategeko. None rero naho twakugabiye inka mwayibonye ndetse nabonye n'iparati bashizeho. Ejo rero ndibaza ko idashobora kuzimira ndetse turubaha Imana. Nubabona ibyo byose wabitunganije uzoca untumako nzoheze ndagushyikirize inka yawe wasabye rero umurango babona mugabo ibyo byose ndagusabye wahejeje kubitunganya. Yesu nashimwe. Imana yacu n'icyubahiro. Haba nagira kwegera abakozi b'Imana nabo barambike kubiganza. Rero ingabire tugabanye muri uru rugo ntabwo tugenda tuyitwaye, ariko ndize hafi hashoboka tuzobajya kara ndetse bibaye ngombwa turanabibamenyereye, hama iyo ngabire ishobore kutwegukira kandi tuzoguma tubisanga. Ikindi kigira kabiri nuko tumva kohagurutsa ubunyitsa mu ijambo icyo avuze, hama dutera kuko mu butumwa ni ngombwa ko yihuta ushikire benshi kugira ngo suru gusa ni munini, ariko mu bundi bunyitsa muri iri jambo nawe tumwagurutse mu cyubahiro cyiwe ashobore kugira icyo avuga. Yesu nashimwe. Ego murakoze kumva ijambo. Yewe kuri ibi bikorwa birakorerwa hano ukuri turabishimye, turashimye twakegutse nk'umubyeyi nkaba umuserukizi w'uyu muryango wakoraniye hano. Turashimye rero ko mudusabisha iki isigaye mwiteze yuko muzoturungikira uwo mugeni vuba. Imana nihabwe icyubahiro. None rero kuko muri ko murabisaba nagira nsabe abariko baradutunganiriza baca babarabira ayo magawa kugira ngo muze gushyikiriza iyo nkuru nziza, maze aho muca mugende muri ishongora tugire Imana.
umuhezagiro w'Imana ugaherekeze muze gushika amahoro natwe dusigare ayandi. Murakoze. Abimana ko bene twebwe twatanguye twereka kino gikorwa kandi dusanga bene twebwe kandi babikoze. Turabishimiye ku biganiro n'imiryango yagize nicyo yashitseko ku bumwe bagiranye. Dushimiye ku nteguro iri hagati y'ino miryango dusanga bane kwihezagira kugira ngo izishike ku ntumbero bihaye. Turasaba kandi ngo umwe wese hano mwami ngo umurinde umutima, umurinde n'umubiri ahagiye kugenda ashikamira iwe, kandi umwe wese mwabwiye n'umuganizi bwamufise ko haba mu rugo haba dakorana mu isi cyane cyane dutumbereze ku mukiza wacu ariwe Yesu Kristo, duciye kugenda twezwa dutungana kandi tukwitega abije guhabwa icyubahiro muri byose. Izina rye dusenze, amen. Hello, my people! My name is Sakoshi.